Ndabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye nivyo ndabipfurije. Birashoboka yuko bitameze neza ubimenye turavugana twese umwanya kwitanye kino kiganiro bivanye n'amageragezwa bivanye n'intambara bivanye n'ibibazo bitandukanye umuntu ashobora guhura navyo mu buzima. Ariko mugabo nubona agomba kukwihanganisha aho bitameze neza mwihangane kandi ntimucike intege ahubwo mushishikare guhangana n'ibibazo n'urugamba n'intambara muri kumuracamwo kandi Imana ntizobata, Imana izobana namwe, Imana izobashigikira. Hanyuma namwe mu bimeze neza mushishikare gushima Imana, guhimbaza Imana no gusengera no guterera amasengesho hirya no hino abugarijwe n'ibibazo n'imitwaro ubikorera umutwaro niko ngomba kuvuga. None rero ni jewe Jean Imana irambona nongeye kugaruka muri kino kiganiro igitondo gishasha nkaba ngomba ko dusangira aya majambo y'Imana tubona mu gitabo c'imigani ni mu gitabo c'imigani igice ca 21 dusoma ku murongo w'17 kandi n'uwo murongo wonyene dusoma ntituzagusoma imirongo myinshi. Turaba amajambo haravuga ngo uwishinga akayagiriro azocika umukene kandi inkunzi ya vino n'amavuta ntizoba umutunzi. Imana yacu nidutabare. Niyumvira yuko aya majambo yumvikana tuyasubiremwo mwumve. Avuga ngo uwishinga akayagiriro, nibaza ko akayagiriro ni gobotowe muri vuga kuyaga. Akayagiriro cyangwa se iyagiriro n'ahantu baganirira n'ahantu bayagira. Kora ko hatari kutwacu dusanga ko mbere ngira ngo byose ugasanga ndabyatuye nabi kuko murazi yuko yataba bwatuzo buriko ijambo utabanje kwisesangura neza ngo wumve n'inyene ingene woryatu usanga bitoroshe. Rero ngo uwishinga akayagiriro azocika umukene kandi inkunzi ya vino n'amavuta ntizoba umutunzi. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishashana n'amajambo ngomba ko duhanurana ko tuganira ko ndayabatekere nanjye nongera ndayitekerera twumvise ico Imana iri buganiriza imitima yacu biciye muri ano majambo tubonye muri kino gitabo c'imigani. Abandi bakunda ko bavuga ngo igitabo c'imigani ya Salomo kubera ko Salomo niwe yanditse imigani myinshi muri ino migani tubona ngaha muri kino gitabo. Rero tubonye ngahayi muntunge tubonye ngahayi yavuze ngo ku muntu yishinga akayagiriro cyangwa se aho bayagira. Munyemerereye kugira ngo kumbure iri jambo ryumvikane neza dukoresha kumbure irigara. Tumenyereye ko ku marigara ariho abantu bahurira bakaganira kumbure ibintu byinshi bitandukanye ku marigara nibaho gisobanutse kumbure abatari bake iryo jambo nibaza yuko atari rishasha. Usanga hariho amarigara aho bakinira urubugu, aho bakinira amakarata, aho bakinira kumbure izindi nkino zitandukanye bateraniyeho nk'aho umengo ni novuga ngo ni espace novuga ngo publique baganirira ko Imana yacu nidutabara. Ariko mugabo rero uyu muntu yanditse imigani atubwiye ngo uwishinga irigara, uwishinga hahandi bayagira, hahandi abantu bose bahurira baganira, uwishinga ikiyago naho bavuze ngo ikiyago gisumba ikivi. Imana yacu nidutabare. Yerekana ngo umuntu yishinga ikiyago gusa, umuntu yishinga kuba radiyo munwa, umuntu yishinga inkuru gusa, umuntu yishinga akarimi gusa. Ni ukuvuga ngo hahandi abantu bama bahurira baganira ugasanga wewe niho yishinga gusa kubera yuko ikiyago ntigihera. Bavuga mbere ngo nta magwa arahogwa, berekana yuko amajambo udashobora kuyavuga ngo yaheze ahubwo umuhinga wayo ari ukuyahora. Imana yacu nidutabare. Rero ngaha tubwiye ngo
uwishinga ikiyago. Mu yandi majambo bigomba kuvuga ngo ni ukuvuga umuntu ashobora kureka niyo yararoye akareka ibikorwa byiwe bya misi yose, ugasanga yozindukira kwirigara akagirirwa ko, ugasanga mbere nuvuga ngo umwanya wose uzomusanga yibereye hahandi ariko arakina ikarata, ariko arakina idame, ariko arakina urubugu, ugasanga uyu muntu umenga iminsi yose aho hantu novuga ngo muri ya mvuga ngo barahamuroze. Uyu muntu umwanditsi w'imigani amuvuze ko ijambo rikomeye cyane, avuga ngo uyu muntu yishinga ikiyagiriro, irigara. Uyu muntu arico yishinga gusa ngo azocika umukene. Ni ukuvuga amani majambo ngo naho yoba afise ico yambara, naho yoba afise ibyo afungura, naho yoba afise ibirara hanze n'ibirara mu nzu, mugabo kubera ko umwanya wose yawuhebeye irigara, niko bigomba kuvuga muri ano majambo, uyu muntu azocika, il deviendra pauvre, azohinduka umukene, azokwisanga tutapti yahindutse, yacitse umukene. Imana yacu nidutabare. Mu yandi majambo ngaho muca mwumva ngo yuko rero kwishinga akayagiriro canke irigara, kwishinga guteramira hahandi muri bya bibanza abantu bahuriramwo baganiriramo, akaba ari byo wishinga gusa, ugasanga n'ibikorwa by'iterambere byo guteza imbere by'ingene wubaho, ingene wokenyora, ingene woshiraho novuga ngo ingingo, wofata ingingo z'ingene ushishikara gusatira ngo ubuzima bugende neza, urondere y'akazi gaherereye, urondere ico gukura novuga ngo mu bukene. Nibitagenda gutyo ugaca uvuga ngo kubera yuko ntararonka akazi, narize amashure, narahejeje ndafise diplome ya universite, ariko mugabo rero urumva jewe ncunganywa n'ahantu gusa bagizeho appel d'offre, nibyo byonyine gusa ndaba. Ariko ngo umuntu agaca yishinga kwibera mwirigara gusa, uyu muntu yishinze za nkuru zo mwirigara gusa, gatwumvise ijambo rivuze ngo uyu muntu ntiyitege ko hari ikindi kintu azovamwo kiretse yuko azocika umukene, azohinduka umukene, azosanga ubukene aribwo yimbuye, azotahirira, azokwisanga mu mugwi w'abakene, kuko yishinze kuba kumarigara gusa. Imana yacu nidutabare. Rero nibaza ko ngaha byumvikana bavuze kwishinga, baba bagomba kwerekana yuko umuntu arico conyine gusa novuga ngo ahoza kumuzirikanye, arico conyine ashira imbere, arico conyine wo mubaza. Ni umuntu urumva nyene novuga ngo ico kintu bavuze ko yishinga kiba camaze kumutwara umwanya hafi nka wose. Imana yacu nidutabare. Ariko umuntu atishinga ikintu biba bisigura yuko uyo muntu arabikora mugabo rimwe na rimwe, apana iminsi yose, apana amasaha yose, apana kuva mu gatondo gushika ku mugoroba. Oyayi, uyu muntu iki kintu nicamaze novuga ngo kumukoroniza, kumuganza, kumugira umuja wacu, nicamaze kumuganza, ukimugire novuga ngo imbohe yacu. Imana yacu nidutabara. Nagiye mbona ibi bintu bivuga ngo ni by'amagamboling canke ibi bintu by'intuze by'ama 1xbet canke izindi ntuze kumbure zirimo mwene ibyo, arambona umengo hari n'ibyo ngo bya bubet, iyo naciye za Zambia hari ibyo ngo za borabet n'ibindi. Rero ni ibintu bagira ngo ibintu byo gutombora, ugasanga umuntu arashira ko amafaranga, nova ngo na kamari agashira ko amafaranga ngo atsinde muri runo rukino, inkino z'imipira ziba zirimwo, iby'amamashini bashizemwo, ivy'utudege n'ibindi. Umuntu yamaze kubyishinga
iyo umuntu abyiyeguriye, iyo umuntu abihaye umwanya wiwe wose, iyo umuntu avuga ngo amaze novuga ngo kwirekurira muri byo hanyuma akabyimenyereza, hayagira igihe bino bintu bimuganza, Imana yacu ntidutabare. Ngomba kuvuga iki mu yandi majambo kubwa rino jambo nyine, murumva ko ntararengana rino jambo rya mbere kuvuga ngo kwishinga akayagiro, Imana yacu ntidutabare. Ngomba kuvuga ngo ico umuntu yihebera, ico umuntu yihereza, ico umuntu ahereza ku mutima wiwe wose, ico umuntu yamiza kumuzirikana, ico umuntu ahebera umwanya wiwe wose, ico kintu kiramuganza, kiramugaba, kiramutwara umwanya wiwe wose, novuga ngo kikamuhindura imbohe. Imana yacu ntidutabare. Ikintu cyose iyo ucishizemwo ukacirundamwo ukumva kumengo cyamaze kuba muri kamenyeri kawe, ico kintu uravye nabi usanga hageze igihe cyamaze kwinjira mu bwonko, kinjira mu vyiyumviro byawe, mu vyipfuzo byawe, mbere hagatangera igihe bya bindi bavuga ngo umutindi arota ico ababaye, ugasanga niyo urose, niyo ugangaguritse, niyo wikanze, imisi yose ni cakindi. Kubera iki? Waracimenyeje, wagihereje ku mutima wawe wose, ico naco umuntu yihaye, yihebeye, yiyeguriye, gica kimuganza, kikamugira imbohe, novuga ngo kikadevelopa dependance muri we, ugasanga umengo ntashobora kubaho ico kintu atakironse. Kiba camaze kuba ikiyayuramutwe, kiba camaze kumuhindukiza, kiba camaze kumuganza, kiba camaze kumugira umuja wacu. Imana yacu ntidutabare, kubera yuko yagize yacishinze. Imana yacu ntidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cy'uno munsi, ndagiye mbona muri kahise aho umuntu usanga agenda ameze nk'umugara, abigize akabigira akamenyere akabigumamwo, akamagenda nyine nk'aho mengo nyine afise ingene amera nk'umugara, amaboko agenda yagize ukuntu. Uyo muntu birangira ico kintu camwinjiyemwo, agatsinda akamugariramwo. Imana yacu ntidutabare. Hanyuma ndibuka igihe kimwe jewe nkigize nkigwaye uku kuboko, hariho ukuntu nari mfise navuga ngo akavyimba cyangwa se akanodure muri ubu bwoko bavuga ngo ni ubwoko bw'inkazi, hamwe usanga ari udukisi, hano nabwo usanga utunodure tumeze ukuntu. Rero ico gihe kubera ko twarambabaza cane, kamwe karaha kandi kari karabazwe ngaha kandi kari kazi ngaha, ni ukuvuga no kuramutsa umuntu nababara. Kubera yuko rero ukuboko kwababara cane, ni ibintu byinshi ntari gukoresha, akantu kose gakoze ko naca numva ntonekaye. Ni ukuvuga yuko ukuboko rero namaze kukumenyereza kumera ukuntu, ku buryo uravye ubona yuko ukuboko kwamba kugize no kwamba kumeze nk'ukujenjekereye. No mu nyuma maze kubagisha kuno kuboko, kubera yuko kwamaze novuga ngo kumenyera kumugarirayo, kuba muri ubwo buzima igihe kirekire, hageze igihe naho nari narabazwa, abantu bari banzi ico gihe ndabaramukije, bambwira ngo kwa kuvuga ngo ndikurakira naho bakubazi, kubera iki? Babona kwama kumeze kwakundi. Imana yacu ntidutabare. Ngomba kwerekana yuko ico umuntu yishinze iyo ari kibi, kiragera igihe kikamumugaza, kiragera igihe kikamuganza, kiragera igihe kikamuboha, kikamugira imbohe, kikamutunatuna, nimba ico kintu ari kibi. Ariko mugabe yari ciza naco, ico kintu umuntu yitwararitse, ico kintu umuntu yishinze, ico kintu umuntu ahereje ku mutima wiwe wose, nimba ari ciza, urumva ni byiza, abara amata abyaye amavuta. Imana yacu ntidutabare. Rero no kuvuga ngaha tubonye rero ijambo rimwe rivuze ngo uwishinga, munyemerere mvuge ngo amarigara, uyo muntu azocika umukene, kuko umwanya yokoresheje
mu guhangana n'ibibazo by'ubukene, umwanya yokoresheje mu guhaha, umwanya yokoresheje mu gutegura kazoza, awutakaza mu majambo y'ibiyago ataco bimaze, ataco byinjiza, atanyungu bifise. Imana yacu nidutabara. Ugasanga umuntu yari yakwirigara ariko aravuga amakuru yo muri za Ukraine no mu Burusiya. Twigeze kubana n'umwana, twari muri generation, twari mu runganwe rumwe, cyagihe rero c'amafilme. Uyo muhungu amafilme yaba Jackie Chan, yaba Jet, yaba Commando, yaba Rambo, sinzi n'abandi ba Bruce Lee, ngira ngo hariho n'izindi nyinshi niko kugira ngo gukubwe ntakizibuka. Novuga ngo yaratugira karima rirenze, novuga ngo mbana yanje, novuga ngo yaratugira utujuju, yaradukoranya hamwe tugasanga twasamaye. Twebwe wasanga harimo abantu ayo mafilme bataja kuyaraba. Ku bantu babaye mu Rugazi cyangwa se bahazi, no kuvuga ico gihe nta matara yari bwabe mu Rugazi, niyo mva niyo mvuka iwacu. Rero no kuvuga yagenda kuziraba ku Muzinda. Nimba mbyibuka neza bavuga ko bari ibirometero bishika hafi mu 11 sinzi kumbure ibyo nivyo nibuka kumbure byavuga ico gihe sindabikurikiranye ko ntacyo ndabizi ko cyane, ariko urumva nyine ntihari hafi. Abahazi none kumbure ngira ngo baca babyumva. No kuvuga yaragenda ku munsi wo kurema isoko atakintu ashoye, akagenda kuraba za filime, ugasanga yiriwe akaza ku mugoroba. Rero muri aho twaba mu buhungiro, kuko nakuriye mu buhungiro, agashobora kuvuga filime kuva ku ntango gushika ku iherezo, akabisubiramo, akabyerekana, akatwereka ingene yarampa, ingene yagenda yavura, ingene yasimbaga ku marasoro, akakwereka ingene yashobora gusimbira ku irasoro bagasimbira ngo nka hariya. Yumva bya bintu byose akabisubiramo, ugasanga rero finara ubumengo filime yose yayitubwiye turayumvise, n'abantu tutari bwari amafilime. Icyo gihe ndibuka yuko twagiyeyo haregiye naje nacisha nkagirane, hariho amafaranga icyo gihe ngo barihisha 50 nimba mbyibuka neza. Hanyuma harara nk'imwe mugabo nkataha kuko byari byari bwangaje. Mugabo wewe reka ibyo bintu byari yari yarabyishinze, nawe no mu ishuri ntiyamenya. Ibyo mu ishuri nabyo nibeza ngo bifate cyane, uzorabe kandi habivanye n'ibyo umuntu aba yihaye, hari ibyo usanga mu mutwe naho hariho ibindi bitinjirayo bidakunda. Imana yacu nidutabare, kubera iki ico umuntu yihebeye ahaye umwanya munini, ahaye agaciro. Muri psychologie tukiri mu mashuri kumbure niho nibuka bavuga ngo amwe mu mafacteur atuma umwana yomenya agira afavoriza réussite ku munyeshuri, harimo icuko uwo munyeshuri kwanza yumva kwita cigwa agikunze, yumva ko abaye intéressé kuri ico cigwa. Imana yacu nidutabare. Ikintu rero ubona ko gifise agaciro, novuga ngo ukunze ugirigishika usanga ico kintu wacize. Muri no minsi maze iminsi nsoma ibitabo bijanye n'ibintu bya leadership. Nibuka ko nasomye igitabo gifise amapaje 476, kandi ndagisoma numva kirangiye hivanye n'ingene uwo muntu yacanditse, uwo mudoktori yacanditse. Ndababwiza ukuri nta bunebwe nigeze ngira, ahubwo gusa nababazwa n'ingene numva hageze igihe numva ndushe mu mutwe, amaso akaruha, nicaye ahantu hamwe, ibintu nyene nk'ivyo ndiko ndasoma kuri kana kamashini mubona ko ngene mfise ngaha. Imana yacu nidutabare. Kubera ikiri kubera ko nabikunze, nabyihaye, byarakunze, ndagisoma ndakimara, ndaza no kubindi, kubera yari programme nyene y'ivyigwa byinshi, ku buryo nasomye ibitari bike bijanye n'ibyo, nipfuza kubimenya, kandi n'ubu ndacari ko ndabandanya. Imana yacu nidutabare. None rero ngomba mpave nsozera kuko umwanya uratujanye, kandi nagumye ku ijambo rimwe rya kabiri ryavuze ngo kandi impunzi ya vino n'amavuta ntizoba umutunzi. Imana yacu nidutabara. Aya majambo agaruka ku majambo amwe
ubwa mbere uwishinga rigara azocika umukene, kandi umuntu akunda gusesagura amahera yiyo mu bijanye n'ibihimbaro no kwinezereza mu nzoga, tubonye ngo na vino, ibintu nyene nk'ivyo, ibinyobwa umuntu akunda novuga ngo mu kabare, amabare, ububare, muri kino gihe nizera yuko ari bimwe mu bintu ubona bigwiriye mw'isite cane, rwahindutse urudandazwa, novuga ngo abatari bake bakora naho hariho n'izindi ndandazwa. Imana turavuze ngo rero umuntu nawe ngo akunda vino ntazoba umutunzi. Imana yacu nidutabara. Ugasanga ubare umuntu arakamamwo virembibo dimashi. Numvise muri iyo minsi yeze kandi nabivuze muri kino kiganiro, umuntu ngo yize ari incabwenge araheza kaminuza, hanyuma arakora n'ibibazo aradepoza araronka akazi, hanyuma mugabo ingorane yiwe ngo ahantu hose adepoza akaronka akazi n'ahari incabwenge ahembwe bimwe ntagaruka, kubera azogaruka ari uko yamahera agize ayamazi, kandi ngo ntasubira kurara mu nzu. Ubu rero kubera yuko yumva atajera amafaranga arimwo, novuga ngo afise muri we ibisigo byo gukunda inzoga ku rwego rwo hejuru, inzoga zamaze kumuganza, uyo muntu kuvuga ngo ubu ntashobora no kuriha chambreta bamwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Usanga aba muri ba bantu baba mwibarabara, ugasanga mu gisagara impande y'imangazini canke ahantu kanaka ku mashure kanaka, ahantu mu magaraje, ugasanga niyo yiryamira muri sansiye muzima yize universite kandi aciye ubwenge. Mugabo kubera iki? Uyu muntu ni impunzi ya vino ku rwego ruteye ubwoba. Inzoga zaramuboshe, zaramuhinduye umuja, zaramuhinduye umuhimbiri. Munyemerere mvuge gutyo kubera yuko niko biri. Imana yacu nidutabare. None rero nizi impanuro tubwiwe ko tudakwiye kwishinga amarigara, kuko nitwayishinga tuzocika bakene. Aho ni mu gihe ata muntu n'umwe yipfuza kuba umukene, aho ni mu gihe ata muntu n'umwe atipfuza kuba umutunzi. Wipfuza kuba umutunzi, wirinde ibigusesaguza amafaranga. Imana yacu nidutabare. Naho byo byo kurya, naho byo byo kunywa, hariho kurya kandi hariho kunywa, hariho no kwambara, ariko udasesaguye. Wirinde amadepenses inutile, kubera bitaginze gutyo bizokunda kuba umutunzi, mu gihe kandi nzi yuko atamuntu n'umwe atifuza kuba umutunzi. Imana yacu nidutabare. Hanyuma kandi twabonye ngo ntitwishinge amarigara, kuko amarigara azotuma tuba bakene, azotuma ariko nivyo twari dufise, kuko tuzoba turiko turakonsoma gusa, mugabo tutariko turinjiza, tutariko turaproduisa. Imana yacu nidutabare. None nane majambo numva rero nari nshaka kuvugana namwe. Mbega wewe ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha cacu tuno musi, uri mu mugwi uyuhe? Aba bantu bose twumvise bafise ibintu byababoshe, haba mu bijanye no gusesagura canke mu kubasamaza. Tuvuze gusamara, umuntu asamazwa n'ibigara gusa, abantu barasamazwa n'amatelefone, barasamazwa n'amafilime nk'uko nakunda bivuga, barasamazwa n'ibi na biriya, amamace, imipira. Ugasanga umuntu yama ariko arorera match, yama kuri za telenovela, yama kuri ibi n'ibi bibera hirya no hino ku mashene atandukanye y'aya mateleviziyo numerique. Ariko ugasanga uwo mwanya muremure afata muri ibyo bintu, iyo ufata mu bikorwa by'iterambere, uyu muntu byari gukunda yuko ashika ku ndoto ziwe. Ugasanga umuntu agomba avuga ngo ndafise indoto z'ibyo ngomba gushika, ariko mugabo ntariko arakora ibifadika, ibigaragara byotuma ashika kuri za ndoto. Wiyubare rero urabe ntusange uri umwe muri bano bantu bafise ibintu biriko birabasamaza, bizotuma ahubwo baba barushwa, baba batindi, baba boro, baba bakene. Urabe kandi yuko hatari amadepanse adakenewe ibigusesaguza mu buryo ubu na buriya, bizohava bituma udashika ku ndoto zawe. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bwano majambo twumvise,
uvuganye natwe uciye muri kino kiganiro, umuntu wese agikurikiranya atumvirije, hakaba hari ibintu biriko biramusamaza, hakaba hari ibintu byamugize imbohe bimutwara umwanya w'iterambere w'ibikorwa byotuma ashika ku ndoto ziwe. Umuntu canke afise ibintu bimusesaguza n'utwo yari afise asanga afise novuga ngo ni nk'inyatsi, afise ikintu c'igisahuzi kimusahura n'utwo yari afise, hanyuma akaba yitahuye ku bwa kino kiganiro, akaba yahisemo kuvuga ngo Mana mbabarira, ndafise ibintu bimboshe bimbuza gushika ku ndoto zanje n'iyerekwa ryanje. None rero ngwiza ko imbabazi nifuza kwemerwa nawe, uca unshoboza kugenda nkora nk'uko bikwiye kandi nk'uko bitegekanijwe n'ijambo ryawe. Uyu muntu nuca umugirira neza, umuguze ko imbabazi ibyo ugomba byose bigaragare, ubu no kuri n'amara biva kuri wewe, bishishikare kubana nawe mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, nuko tubyizeye. Amen.